aha hanze uno munsi kw'isi hari ubwoba ko bitebe bitebuke Muntu azosubirirwa n'imashini Intelligence Artificielle. Mbere gushikaho hari n'abarenze urugero mukwemeza ko Amalobo n'imashini hazogera igihe akiganzura umuntu agakoroniza isi n'ibiriko byose. None ukuri nukuhe? Mbega tuvuge ko ikiremwa muntu tubona no munsi hazogera igihe kikazimangana kw'isi kigasubirirwa n'amamashini ciremeye. Vy'ukuri ibi bizoshika aho Amalobo amamashini azokwiganzura umuntu agakoroniza isi n'ibiyiriko byose. Ibi bizoshika ryari? Kubera iki? Bigenze gute? Ndabaramukije, nitwa Imana Patrick Rosage Maestro. Aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Menya menyesha n'abantu aho bamenya inzira y'ubwenge. Ubundi Intelligence Artificielle IA ni ubwenge mvaruganda bwaremewe gutanga inyishu nyinshi zitandukanye mu mwanya muto. Bene kuyirema bayubakamwo urusukirane rw'amakuru ku buryo hari n'abibaza ko iya Intelligence Artificielle izi vyose. Ariko ukuri ni uko Intelligence Artificielle itanga inyishu yatewemwo n'abayikoze. Ni ukuvuga mu gihe mu kibazo runaka bayishizemwo ko izokwishura oya canke ntavyo nzi, yishura oya nyene nubwo inyishu y'ukuri yoba ari ego. Aha bisigura ko ijejwe kwishura inyishu zihuye n'izo nyene kuyirema yashatse ko itanga. Aho ubwenge mpingurano Intelligence Artificielle butandukanira n'ubwenge ndemanwa bwa muntu, nuko Intelligence Artificielle ishinzwe gusesangura urusukirane rw'amakuru ikabikora mu mwanya muto mu buryo buri automatique kandi bwisubiriza, kuko atari umuntu ngo yiyumvire abeshe arenze urugero. Kuko Intelligence Artificielle yo itanga inyishu yatewemwo, bisiguriye ko itewemwo inyishu y'ibinyoma yishura ibinyoma. Mu gihe ubwenge bwa muntu bwo bugizwe no kwiyumvira, kuzirikana no kwirimbura, ubushobozi bwo koroherwa kwiga ibintu bishasha, gutahura, kugira ibigumbagumba n'ibishobisho, kubabara abandi no kubagirira impuhwe, kwiremera ibintu bishasha no guhindukiza ibigirankana intumbero y'ibintu. Ukwari ukuri akaguhindura ikinyoma, ahari urukundo hakaba urwanko, n'ubundi bube gito bukorwa n'ubwonko bwa muntu. Abahinga bemeza ko hari byinshi ubwenge bwa muntu busumvya ubwenge mpingurano Intelligence Artificielle, yaba ChatGPT, OpenAI, Gemini, Grok n'izindi nyinshi. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, ubwenge bwa muntu burasumvya Intelligence Artificielle kugira amarangamutima no kwiyumvira, emotion et conscience. Abahinga mu bijanye n'ikoranabuhanga bemeza ko mu by'umuntu asumvya Intelligence Artificielle harimo kugira ubwenge bushingiye ku marangamutima, kuzirikana, kwiyumvira no kwirimbura, ibituma umuntu atahura uko abayeho mu kibano, ivyo abuze n'ivyo akeneye, akamenya uko akwiye kubana n'abandi, akamenya uko ategura kazoza, bigatuma yoroherwa gusubiza hamwe na bagenzi we iyo batase, akamenya kwitwararika abandi no kubayobora. Ubwa kabiri ni kurema ibintu bishasha no kuryohora, creativité et innovation. Intelligence Artificielle itanga inyishu ibanje gusisangura amadone bayiteyemwo, ikagenera amasanamu, inkuru, amajwi, ibanje gukusanya amakuru yose yarasanzwe ahari bayiteyemwo, ikongera ikanakusanya ayandi makuru yarasanzwe ari kuri internet, ikabona kugera kuco wayisavye. Mu gihe umuntu we arema ikintu atana kimwe agifatiyeko, akagihera ku ntango kuri zero, agakusanya ivyiyumviro n'ibitekerezo gushika ronse umusaruro yipfuza. Ubwa gatatu, ubwenge bwa muntu burasumvya Intelligence Artificielle kumenya kwiadapta, kujana n'ibihe no gutahura situation ugezemwo, adaptabilité et bon sens. Umuntu arazi kwiadapta, agatahura ibimushikiye, ubwo nyene akavyakira, akabirengera, akabibamwo. Mu gihe imashini yo ubwo nyene ica ikora ibitari byo,
ikihagarika canke igatanga amakuru atariyo bitewe nuko ata makuru yari ifise ajanye n'ivyo bibaye mu byo bayiprogramyemwo. Ivyo biba bibaye ntivyarimwo. Muri make imashini yo ikora ibihuye n'ivyo baba barayiteyemwo. Mu gihe ishitse aho ibona situation itandukanye n'ivyo bayiteyemwo, imashini akenshi ikora ibitari ivyo canke igahitamwo kutagira na kimikora. Niyo mpamvu iyo ubajije ikibazo Intelligence Artificielle kijanye n'ibihejeje kuba ubwo nyene, amahirwe menshi iguha inyishu zitarizo kuko bene kuyikora ntibaba barayishizemwo amadone ajanye n'ivyo bihejeje kuba. Ico ikora irashobora kuguha inyishu zijanye n'ivyo bihejeje kuba, ariko ntiguha ukuri kw'ivyo bihejeje kuba, ikaguha nk'ibindi bisa n'ivyo vyabaye muri kahise. Ubwa kane, ubwenge bwa muntu burasumba Intelligence Artificielle ufatiye ku mico n'imigenzo hamwe n'ayandi mabwirizwa yose agenga umuntu mu kibano, raisonnement moral, culture éthique. Ingingo umuntu afata kenshi ziba zishingiye ku butandukane bw'imico, imigenzo, ivyo Intelligence Artificielle idashobora gutahura no kwakira kuko yo ari imashini ikora ivyo yatewemo gusa. Ibi bidushikana ku ngingo yo kwemeza ko hariho ivyiza n'ibibi vya Intelligence Artificielle ku bwenge bwa muntu nkuko vyemezwa n'ikigo Neza Digital School. Reka duhere ku kamaro canke ivyiza vya Intelligence Artificielle. Ubwa mbere, Intelligence Artificielle irashobora gufasha umuntu mu kumushoboza ivyo atari kwishoboza mu mwanya muto bitewe naho ubushobozi bwa muntu bugarukira, kuko umuntu aruha agacika intege kandi n'urugero rwiwe rwo guharura rukaba ruto ugereranije n'imashini. Ubwa kabiri, Intelligence Artificielle irafise ubushobozi bwo gufasha umuntu gusesengura urusukirane rw'amamiliyaridi y'amakuru mu kanya isase, ikarema amashusho n'ibicapu, amajwi ijisho rya muntu ritoshobora kubona canke ngo ugutwi kwa muntu gushobore kumva. Nk'akarorero mu bijanye na radiographie, echographie na imagerie médicale, ubuhinga bwa none bugezweho bukoreshwa kwa muganga mu kuraba ibihimba vy'indani imbere mu mubiri w'umuntu. Ubwa gatatu, Intelligence Artificielle irafise akamaro ku muntu bigatuma ihurumbirwa bitewe nuko atari umuntu ngo igire stress, isinzire, inebwe, iruhe ngo ije mu karuhuko canke mu bindi, ikaguma ikora vya bindi kuri wa muvuduko nyene, ikaguma isesengura urusukirane rw'amamiliyaridi y'amakuru amasaha 28 kuri 28 iminsi ndwi kundwi kandi ntihagarike. Ubwa kane, Intelligence Artificielle iyo bayiprogramye neza irafasha umuntu mu kugabanya urugero rwo gukora amakosa, erreur d'inattention, umuntu akora bitewe no kuruha, kwibagira canke gusamara, bigatuma Intelligence Artificielle yo ikoreshejwe neza ishobora gutanga inyishu zizewe kandi z'ukuri mu mwanya muto, bikabuza umuntu gukora amakosha no kwihenda. Ubwa gatanu, Intelligence Artificielle irashobora gukora ivyananiye umuntu. Nk'akarorero uno munsi hariho Amalobo ashobora gukora ivyo umuntu atokoroherwa gukora bitewe nuko umuntu yoca ahasiga ubuzima. Nk'akarorero mu bihugu bimwe bimwe maze gutera imbere mu bijanye n'ububasha bwa gisirikare, barakoresha Amalobo Intelligence Artificielle mu gutegura ibisasu kirimbuzi nka mine antipersonnel. Bagakoresha kandi aya Amalobo mu gutembera munsi y'amazi kure aho umuntu atokwigera ashika, exploration sous-marine. Ikindi naco, nimba hari abakivyibuka mu gihe c'ikiza ca coronavirus aho isi yari yugaranye, abantu bose bakabwirizwa kuguma muhira mu ngo biyugaranye, ibihugu bimaze gutera imbere mu ikoranabuhanga vyarakoreje cane Amalobo ya Intelligence Artificielle yasubiriye abantu mu bikorwa bimwe bimwe nko mu nganda, akongera agafasha mu gusereva canke gushikanira ibifungurwa n'ibindi umuntu akenera muhira kuko yo atashobora kwandura coronavirus. Ariko nubwo Intelligence Artificielle ishoboye gufasha umuntu gusesengura urusukirane rw'amamiliyaridi y'amakuru, igatanga inyishu umwanya muto kandi ikanafasha umuntu gushobora ivyo atari kwishoboza, ntaworeka kuvuga zimwe mu ngaruka mbi za Intelligence Artificielle ku kiremwa muntu. Ubwa mbere, ego nivyo Intelligence Artificielle iratreta amadone isinzi mu mwanya muto, ariko igiteye amakenga abahinga mu ikoranabuhanga
nuko idatahura ivyo ibiriko irakora, ikora idafise ico igamije, ejo hayo kuri yo ntihabaho, nta nubwo izi gutandukanya icatsi n'ururo, bigaca bituma abana bariya babona ko bigoye mbere biteye n'amakenga gushira ubuzima bw'ikiremwa muntu mu biganza vy'imashini itiyumvira, itimenya ntiyinegure. Ubwa kabiri, Intelligence Artificielle isesengura urusukirane rw'amakuru baba barayiteyemwo, nimba bayiteyemwo amakuru arimwo ibinyoma, prejije, ikumira n'amacakubiri. Intelligence Artificielle icikora iterura ayo makuru uko nyene igaca iyakwiragiza kw'isi yose kuko itiyumvira. Ari nayo mpamvu umuntu wese akoresha Intelligence Artificielle musi iyihejeje kugwa amakuru baca bakumenyesha ko ukwiye kubanza gusuzuma neza inyishu uhawe na Intelligence Artificielle kuko ishobora kwihenda. Ubwa gatatu ni dépendance énergétique et financière. Ubundi nkuko vyemezwa n'abahinga mu ikoranabuhanga, servo y'umuntu ikoresha inguvu z'umuyaga nkuba zigera kuri wate 200. Uyu n'umuyaga nkuba uhura n'umuyaga nkuba watsa aka ampule gatoyi. Ariko ku rundi ruhande, inganda za Intelligence Artificielle zo zikoresha ubushobozi bw'amamegawati kandi bigashigwamwo akayabo k'amafaranga, imitahe myinshi ituma Intelligence Artificielle igira influence n'ububasha n'ubushobozi gusumvya ubwonko bwa muntu. Ibi bitujana ku ngingo ya menace si l'emploi et paresse cognitive. Aha abasasanguzi babona ko ikoreshwa ku bwinshi rya Intelligence Artificielle rishobora kwakubuzi amamiliyoni menshi y'abantu bahora bakora ubuzi bwasaba ubwenge n'ubushishozi, bikiyongera ku kuba uko abantu bakomeza guhurumbira Intelligence Artificielle ariko n'ubushobozi bw'ubwonko bwa muntu bugenda bugabanuka, haba nko kubika amakuru no kwibuka, gutegura no kwandika inkuru, kwiyumvira, kurema ibintu bishasha, kunegura no gutorera umuti ibibazo bihanze ubuzima kw'isi. Kuko ngo hazoshobora kugera igihe aho umuntu acika ikijuju, ikinebwe, ku buryo mu mutwe iwe asigara atamakuru afise, ico akeneye cose, ico ashaka kumenya cose akarinda kugisaba no kukibaza Intelligence Artificielle. None tuvuge ko ikiremwa muntu tubona no musi hazogera igihe kikazimangana kw'isi kigasubirirwa n'amamashini ciremeye. Vy'ukuri ibi bizoshika aho amalobo y'amamashini azokwiganzura umuntu agakoroniza isi n'ibiyiriko vyose. Ibi bizoshika ryari? Kubera iki? Bigenze gute? Inyishu kw'ibi bibazo bikomeye biraje ishinga ikiremwa muntu kw'isi no munsi tuzobisesangura tubirabire hamwe mu kiganiro cacu cyo hanyuma. Mwari kumwe na Jewe Hatangimana Patrick Rusage Maestro. Aha ni kuri HP Menya Burundi. Mwakoze mwese twari kumwe mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Kora subscribe kutarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi. Ntiwibagire kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire. Nimugira umwami mubahwe. Musango amahoro y'Imana na gahwane. Menya menyesha n'abantu aho bamenya inzira y'ubwenge.